Inshuti bagenzi mudukurikirana turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro intwaro nziza. Intwaro nziza ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ikiringo c'imyaka 2 kirarangiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ashizeho urwego rw'abahuza bo ku mitumba mu ntumbero yo gutunganiriza abenegihugu hamwe rero no kugabanya imanza nyinshi zama ziri mu masentare y'intango. Kubw'ivyo rero igisata kijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano cyarateguye igikorwa co kwishikira ku kivi aho abo bahuza bakorera mu ntumbero yo kuraba uko urwo rwego rw'abahuza rutunganiriza abagwitura. Mu kiganiro giheruka twabashikirije ibijanye n'urwo rwego muri komine ya Ntahangwa, neza na neza mu mazone ya Kamenge na Ngagara. Mu kiganiro c'uno musi naho tubashikiriza ibijanye n'urwo rwego rw'abahuza mu mazone ya Kinama na Buterere, aho naho nyene abenegihugu bo muri ayo mazone bashima uko batunganirizwa n'urwo rwego rw'abahuza. Imbere yo kuganira n'abenegihugu abasanzwe bari mu urwo rwego rw'abahuza co kimwe mbere n'abasanzwe bari mu ntwaro muri ayo mazone, twaraganiriye na musitanteri wa komine Ntahangwa Ernest Niyonzima, aho yatwiganiye ingene urwo rwego rukorana n'abenegihugu ndetse mbere n'akamaro rubamariye. Akaba mbere yaciye anashimira leta mvyeyi, leta nkozi yo yiyumviriye gushiraho urwo rwego mu ntumbero yo kuremurura amasentare. Akaba kandi yemeza ko imanza mu masentare zagabanutse. Ingene abahuza bo bakorana n'abenegihugu cyangwa urwo rwego akamaro goba rwaramaze kubaho rumariyeho imyaka nk'ibiri, novuga nti ruri ku kivi, nuko ubwa mbere na mbere dukengurukira rwose leta mvyeyi, leta nkozi iyo yabibonye koko yuko abenegihugu batokwama mu manza baja kuremereza rwose sentare z'intango mbere n'ayandi masentare. Rero akarusho novuga nti abahuza bazanye mu gihugu nuko novuga nti zirya manza akenshi zahora zigenda ku bwinshi, kuko iyo umwenegihugu afise ikibazo iki na kiriya yacaja kwitura sentare maze sentare ikamutunganiriza. Ariko hari n'igihe wasanga abenegihugu batwaye imanza zabwirizwa novuga nti guherera, novuga nti nko kubahanutse. Rero turakinguruka rwose urwo rwego rw'abahuza igihe rwaje, hari imanza nyinshi ubu tumvise bivanye n'amaraporo abarongoye za sentare nkuru baduhaye yuko imanza nyinshi koko zagabanutse kubera urwo rwego rw'abahuza. Novuga nti urwo rwego rero rwarafashije kuko bariko batubwira ati nta moyenne nko muri kwezi canke mu mezi nk'atatu wasanga bafise nk'imanza ishika nk'amajana nk'abiri canke atatu, ariko ubu muriko murayaga nabo hari igihe bakubwiye ko bafise nk'imanza gusa 50 mu masentare. Rero murumva yuko ari akarusho gakomeye gose. Yaratuyagiye kandi n'intambamyi abo bahuza bagira mu kurangura ico gikorwa. Muri zo hakaba harimwo kubura ibibanza bakoreramwo ngo kuko benshi bakorera mu mabarabara, hamwe kandi n'intambamyi zijanye n'uburyo haba mu kwiyunguruza canke mu guhanahana amakuru, ngo na cane cane ko abari muri urwo rwego atayandi mabanga babibangikanya. Hama kubijanye najo n'ikibazo c'intambamyi bahura nazo, nuko novuga nti ubwa mbere na mbere abo bahuza nibagira ibibanza bakoreramo. Mu manama twagiye turakorana nabo baradusabye gose yuko twobaronsa ibibanza bakoreramo, kuko abenshi bakorera mu mabarabara
nibagira mbere n'ahantu novuga ntibashingura amadosiye yabo iyo bahejeje kumviriza abenegihugu, kandi tubabimenyeshe mbere tunabibutsa yuko urwego rutagejwe guca imanza ariko ari urwego ruriho kugira runywanishe abenegihugu, runywanisha abantu. Naho rero kumbure kenshi iyo bo babonye bibarengeye izo manza novuga ntizibarengeye canke batashoboye gutunganiriza neza, abenegihugu baca bitura sentare ikukira ako karere. Indi ntambamyi batubwiye bahura nayo ni intambamyi ijanye n'uburyo. Murabizi akenshi hari benshi bashobora gushaka kwiyunguruza cyangwa guhanahana amakuru, kuko murazi ko rujya rwego rugizwe n'abantu barenga 10. Rero kugira ngo babonane naha abo bantu baba baratorewe hamwe ku mutumba umwe narije bigorana bivanye n'amikoro make baba bafise. Kandi twibukanye neza yuko uko rwego nyene rw'abahuza murazi yuko rugishigwaho novuga nti ingingo nyamukuru bavuze nuko bavuga ati ushaka kwitoza canke uwo kwitoza muri urwo rwego rw'abahuza abwirizwa kuba atayandi mabanga afise abangikanye. Bisigura yuko hariho benshi twasanga ari abantu bari mu retraite n'abandi naho tugasanga ari bari muri chômage. Murumva rero ikibazo cyo kwiyunguruza cyari cyo guhanahana amakuru kirabagora. Urumva yo barasabye gose yuko boronswa uburyo hagati yaho, ariko twarabonye hari itegeko Sebarundi yasohoye ryo kubaronsa uburyo. Mbere dutera kamo twibusa yuko n'ukuri boraba ingene abo ugo rwego goronswa ubwo buryo mu ntumbero yo koroherwa mu bikorwa bo bariko barakora. Arongoye iyo komine ya Ntahangwa yarakengurutse kandi n'ingene urwo rwego rukorana n'abajejwe intwaro. Urwo rwego novuga yuko dukenguruka gose ko nta n'imanza nyinshi canke novuga n'amatati menshi turiga twumva hagati yo kudakorana neza n'abajeje intwaro nabo bahuza bo ku mitumba, kuko bararonkejwe novuga nti ubumenyi bukwiriye. Umwe wese arazi atangurira ahantu mu rwego rw'abahuza hamwe n'urwego nago novuga ni rw'intwaro ruraza aho rutangurira naho ruhereza. Bamwe mu basanzwe barongoye urwo rwego ku mutumba baratuyagiye amatati nyamukuru bakunda kwama bariko baratunganya. Urwego rw'abahuza turimwo no kumvikanisha abantu, ahanini dufise imanza ahenshi n'iz'amatati y'amadeni y'abapangayi, ay'abagabo bata abafasoni babo, ahanini nizo dufise. Mbo amatati ya mbere n'amatati afatiye ku bapangayi, ayandi matati mugosi menshi n'amatati azava ku matongo ku kurengerana imbibe, abo benshi bakunda kuboneka. Kindi batuyagiye nuko bemeza ko urwo rwego rufise akamaro katari gato kandi ko n'abenegihugu bavyishimira, ngo kuko imanza nyinshi barazishira mu ngiro zitarinze kuja mu masentare. Akamaro byazanye si gato, none hambere haheze benshi bari mu majama sentare, abandi bakazizaga ku zone mu gipolisi, ariko kugeza ubu usanga imirongo ari mike. Kanatsinda n'abajiji bonye batubwira ngo twarabimye akazi. Abenegihugu batwitura n'ukuri barabona neza ku rwego rw'abahuza rwaje hageze, kuko hariho ibintu byinshi vyakunda kuba bihari, nk'imanza nyinshi zashikira ku ba OPG nyinshi hari zageze ziragabanuka, n'izindi zikaja muri sentare. Ubu rero kuko twe turabahuza koko turabahuza kandi baravyishimiye, mu makarti turongoye baravyishimiye kuko turabitaho imanza zabo iyo bazidutuye tukazikurikirana gushikaho tuzishikana ku musozo. Imanza nyinshi twamaze kuzishira mu ngiro mu bwo buryo, sentare itarinze kujamwo, ari bikozwe n'abahuza gusa bo ku mutumba. Imanza zahora zirongekwa muri sentare zaragabanutse, kuko turabatunganiriza hanyuma bagashima za manza zahora zija mu masentare iziwe zikijayo, hanyuma tugatanga icegeranya amaraporo muri sentare uko igihe giheze. Urwego rw'abahuza kuva aho rumaze kuroreraho ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyakubahwa
General Major Evariste Ndayishimiye ruroyeho imanza zaragabanutse zahora zija mu masentare. Ubu masentare hagendayo imanza zananiranye abahuza bitakunze ko bazihuza. Nico gikuru cabayeho. Baratuyagiye kandi n'intambamyi bahura nazo iyo bariko baratunganya ico gikorwa. Muri zo hakaba hariho aho usanga hari ivyo badahurizako n'abajejwe intwaro. Intambamyi ntizibura, hari abo nk'abo abapangayi baba bakeneye gusohoka mu mazu, hageraho sentare ifata ingingo mu bo twumvikanishije byagenze neza bakagarariza bakagumuka ngo ntibasohoka, tukarinda kuzana gusaba igipolisi ariko n'igipolisi kikabagora. Rero ugeze uyu munsi n'ubu umwanya turafise nk'abo twacira imanza twumvikanishije, tukabaha iminsi y'uko bosohoka bova mu nzu y'umuntu, ariko baragarariza ngo ntibayivamo. Karaba none babuzwa n'iki? Ahanini kenshi rero duca dusanga ni abagararije nyene baramaho, abagumutsi baramaho, mugabo kenshi iyo vyanse tuca tugarukana urubanza muri sentare. Hama sentare twebwe ko tudakoresha ingufu kugira uburyo sentare yokoresha ingufu, yo ifise ububasha bwo gukoresha ingufu. Ego intambamyi ntizishobora kubura kuko nta mwonga uri sato ibidahizwe. Intambamyi zashobora kuhaba bivanye ku bajeje intwaro natwe bw'abahuza. Hariho abajeje intwaro usanga bashaka kwivanga mu vy'abahuza, mugabo kubera bagiye baratwigisha bikwiye tugakeburana aho umwe agarukira ku rwego ajejwe n'urwego ajeje, ugasanga ibintu bisubiye mu buryo bikagenda neza. Intambamyi duhora dukunda kugira n'igihe bishika ugasanga hariho baba mu mazu y'abandi usanga bapanze, ugasanga kugira tubasohore urubanza rwacitse, ugasanga ni intambamyi idasanzwe. Bikadusaba yuko usanga bishika ko turinda kurondera igipolisi kugira ngo bave mu mazu y'abandi, bidakunze uko bigasaba ko turinda kuzunguruza mu masentare. Sentare yo ifise inguvu zisumba iz'abahuza. Baragize kandi n'ivyo basaba leta y'u Burundi, na cane cane ibijanye n'agashirukabute bemerewe na nyene cubahiro umukuru w'igihugu, hamwe kandi n'ibibanza bokoreramwo. Twebwe ibyo dusaba si bike, urabona kuva muri imyaka 2 dutanguye agasabuni twarigeze kwaronka rimwe, ariko kugeza umwanya nta gasabuni tugira. Abavuga ngo hari agashirukabute ariko ntako turabona, ariko ntiduca intege ko twari dusanzwe tubikora duhuza abantu, abo bishobotse bakumvikana biraturyohera. Abananiranye nabo tubarunka muri sentare bakunguruza imanza. Twebwe nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu n'icubahiro Evariste Ndayishimiye yari yatwemereye agashirukabute, yari yavuze kenshi mugabo twe tukake tugakenguruka uko nyene, kuko igihugu two turakora igihugu catwibarutse, twe twaragakengurutse mugabo nubwo bakatwemereye gushika n'isaha ntiturigira tukabona. Rero kuva bakatwemereye hari kuva mu kwezi kw'indwi ntiturigira tukabona gushika n'isaha, uno munsi turi mu kwezi kwa mbere itariki 8 ntiturigira tukabona, kiretse akambere kabonetse ku matelefoni biciye kuri Banco Buinoti, aho karabonetse kangana 35,000, aho karabonetse barakaronse mugabo hari n'abatakaronse bivanye n'ukuntu uburyo bwagiye buragorana bwo muri Banco Buinoti amanimero ya telefone. Twebwe muri quartier iwacu nta kibazo dufite dukoreramo, ahubwo na cane cane ivyo twakomeje dusaba ko twebwe urwego rwacu twasanze rukukira ubushikiranganji bw'ubutungane, kubera aha kuri sentare twamatuza batugirishije inama, canke iyo utegetse kana kagiye komine dutumira, canke abo mu bushikiranganji bw'ubutungane akadutumira twaba tubatura ikibazo kijanye n'inyubako dushobora gukoreramo. Rero n'ubu uye turacagisaba, bari batwemereye ko azoduha ibikoresho baraduhaye bijanye n'impapuro, mbo baduhaje ama grand format, baraduha n'amakaramu, mugabo hambavu y'ivyo n'imitaka yarabonetse, mugabo dushobora kubibika kugira ngo canke ibiro dukoreramo
kugira ngo turondere tuze tubike ibikoresho vyacu biri ahantu hameze neza, ahantu hari security. Rero ivyo vyose twaba twabisavye mugabo batubwiye batwizeza yuko bizoshoboka, ata mwana avuka rimwe ngo yuzuye ingobyi bakidodora umushikiranganje kana kugira ngo baracyo dufasha nazo turonke aho dushobora guhagarara mu gukora uwo murimo. Inyuma yo kuganira n'abasanzwe barongoye ubwo rwego rw'abahuza n'abo basanzwe bafashanya muri ubwo rwego harimo mbere n'abakenyezi, baratuyagiye ko abakenyezi baserukiwe muri ubwo rwego. Abakenyezi turaserukiwe neza mugabo turi bake, mugabo naho turi bake mugabo turaserukiwe kuko natwe turafise ijambo, ntibaturenganya ijambo n'ukuri no bandababeshe. Gufata ingingo turifatira hamwe kandi tukumva ijwi ry'umukenyezi naryo nabo nyene bararitahura kuko nabo nyene kuva na kera bari mu rwego rw'abashingantahe, naje narimwe mu rwego rw'abashingantahe, ariko urumva haje abahuza kandi twari dusanzwe turi muri rya rwego, byaciye vyoroha kuko n'abazana amatati dusanzwe tubazi nabo baratuza, nawe bamwijoro baratuvyura tukabatunganiriza. Bakaba kandi baranatuyagiye n'akarusho babona muri ubwo rwego rw'abahuza. Akarusho mbona ka mbere nuko dukorana n'inzego za leta neza, cyane cyane sentare twari dusanzwe dukorana, ariko ubu byararushirije kuko n'ingingo dufatiye muri quartier tubanza kuzizana kwande kwa prezida wa sentare, hanyuma tukamubwira ivyo twabonye nawe akabishira ku igikumu, hanyuma tugaca tugena no kwa chef de zone ari abantu bafise ikibazo nk'abapanze abo badamu bataronka amarasyo biki, tuca dufatira ingingo hamwe na sentare. Aho rero tugashimiranya kuba mukuru w'igihugu kuko yavuze ati si vyiza ko abantu bakuri imanza n'uw'ivy'igitoki n'uw'ivy'ururengarenga kuja gufunga mu mpima, ni mubanze muce yajya ugatumba. Rero natwe tuba tubizi ingene umuntu abayeho, tuba tumuzi apanze inzu vyamunaniye yanse kuriya kubera kakagazo, tuba tubizi ubuzima abarimwo. Nico gituma rero tubona ko arakarusho kanini keza kandi byaraduhesha iteka, biraduhesha iteka abahuza kuko nuko zikosa cavuga ati hari umumama w'umuhuza, hari umupapa w'umuhuza, ari umukenyezi acaza mama muhuza mfasha, nanje ndazi ingorane z'abakenyezi kuko twasanze tubizi, twarize amaformation menshi turi kumwe n'inzego zanyu, tuca tubimenya ikituma ingorane afise tugaca tubitorera umuti hamwe. Urumva rero nakamaro kanini kandi turashima cyane. Akarusho kariho kuko induru z'amatati zahora ziri muri quartier zarapfungutse, zaragabanutse kuko twebwe nitwe tuba tuzi nk'abapfa imbibe z'amaparcelle, turazi urugero zifise, tugaca tugenda tukabatunganiriza, hanya watwituye nuwo baburana bagahava bose bashimye. Yego naho bibagora, hari igihe ushobora kusanga umwe yararengereye uwundi ugasanga aho yarengereye harubatswe, ariko turagerageza kubahuza kugira ngo turoroshe imitima yabo kugira ngo batinde bahuze. Nabo nyene kandi barashoboye kutuyagira amatati makuru bakunda kubona. Amatati akunda kuboneka ngaha muri quartier Muyinga n'amatati y'abapangayi n'amatati y'abapfimbibe z'amaparcelle n'amatati y'aba twazanyamada bakazihakana, urabona bazihakanye bica bitugora kuko twebwe kubera tutagira ibintu bishobora kumenya ko nakaya twajijinda biragoye, twebwe ndatwe twomenya aho turagira ingorane, tukagerageza twebwe kandi urazi ko mu rwego rwacu turahanura ntiduhana. Bakaba kandi barasavye ko boronswa agashiruka bute ngo na cane ko babura umwanya wo gukora utundi dukogwa atwabo, kandi ko boronswa naho bakorera bakaroswa kandi nibibaranga. Urabona ubu akazi n'ivyo dukora nk'ubu urabona nka tuyo ducimanza ku munsi wa gatatu, ku wa kabiri no ku wa gatanu, nko ku munsi wa gatatu tuca kugira ngo
twiheze izo manza tuzice duheze ico cegeranye twageze umuntu akabura umwanya kugira ngo agire utundi twe yokora hanyuma ico dukeneye cyane ndagasabuni abona umusenta ngo batasha nta uri ariko ntibagiye nyinshi nizitatu canke rumwe gacabiye bakigiye maze zose bazitere kuri twe kandi abantu bari gusa ati hahuza baziye hari akarusho kubizne twaronse ngo urabona ntitugira aho dukorera kunuze ku intanyene kumugina imvura iguye tukajya gusembera ahantu mu matwani kujya gucira imanza mu nzu nawe nimva n'ibindi bindi hano usanga ari tugiye kuranwa burano tugiye kwinjira usanga ngo twaronse bajya muratsinzwe kaso yuko tufashe ngaturonde aho natwe kugira ngo aho twokorera kugira ngo abanyagihugu nabo tubatunganirize naho gasabuni kandi batubakenera nuko ibintu biratugone urabona tuyatura nk'amayite yo tumana ko nk'ubuye mwaje muturondera ko bamwe ntitwari hamwe kuko turondera ngira ngo tubonekane umwanya mutubona ko dukwiye tumaze imyaka 2 dukora imyaka 2 tumaze kuronka akarusho kamwe kabakantu kamwe kagasabuni amye tugira dukorera ku gahinga twomoka kujya kwa baba ngaje bakaba hariyo hirya bakaba hariya rero twasaba kandi ntitugira n'ibituranga ko dukora akazi kemewe na leta cyo sabye leta nuko yo turondera aho dukorera ikaduha n'agasabuni ikaduha ikituranga igihe tuba twicaye turaca imanza z'abanyagihugu. Raganiriye kandi n'umwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi yaratuyagiye uko bakorana n'abahuza akaba mbere yaciye anatubwira n'akarusho kahari. Akuru nk'aba bahuza twebwe imanza nyinshi zitangwa guca kuri twebwe. Kuri twebwe rero turafise guca tuzihanana gushika kwa chef de quartier. Chef de quartier imwana nyagaca birunga ku bahuza. Maze gushika ku bahuza nabo ni waca bingene baca bitunganya. Ubu nka twego biratworohera cyane. Biratworohera cyane ko hamwe twaratwitura ukazana umuntu ngakunuze ku ari kuri zone ubu ntibikibandanya cyane gose ko tubanza kwitura kuri abo bandi natwe dukuriye natwe. Niwo cyo tubihakaca yifata mu bintu kandi bakabitunganya. Umwene gihugu twaganiriye yituye urwego rw'abahuza yaratubiganiye ko ashima uko urwo rwego rukora. Zajone nabituye ku kibazo cyuko kuntu tuba mu gisagara kugupanga no gupangisha. Yego. Jewe nari nagiranye ikibazo na mwene inzu. Tuganye ikibazo na mwene inzu we yansohora mu nzu. Kandi avance itarahera. Inyisho wampaye narayishimye cyane. Byo kuri abahuza iyo batabizamwo byari bizanye icyuka. Ko yaratangiye kuzanamo ibintu by'iterabwoba byinshi. Ariko twarashimye abahuza bakora neza cyane. Abo nituye sinzi nk'ahandi abandi bo bari ariko abo nituye baramfashije cyane. Kandi narabishimye. Batunganiriza bose ubituye barumviriza. Mu gusozera musitanteri wa komine Ntahangwa yaciye atera kamo abo bari muri urwo rwego ko batodebukirwa ko bobandanya bari ku kivi ngo naho batabuze ibibagora ngo na cane ko urwo rwego ari kirumara mu gihugu. Akamo tobatekera nuko bobandanya tobasaba bakabandanya novuga nti bakomera ku muheto kuri ico gikorwa bahawe kuko nabantu bakomeye buriya nabantu novuga nti bashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nabantu baba bakomeye gose. Tubasaba yuko babandanya bari ku kivi ntibadebukirwe yaba ikinakiriya na cane ko haba mu manama y'umutekano no mu manama yandi y'abadukuriye toma twabishikirije intambamye badushikirije nkuko meje ko bashikiriza ibibazo byo kubura aho bakorera ibibazo by'uburyo nibabandanye bari ku kivi. Turazi neza yuko leta nkozi itabibagiye naho ntari umuvugizi wayo kuko byinshi turabona biko biragenda neza kandi biko birakoreka. None murumva barinze bizegwa n'igihugu nuko novuga nti ari kirumara gose muri societe canke mu gihugu muri rusange. Nshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikira ikiganiro intwaro nziza c'uyu munsi kigarukiye ngaha naho ubutaha mu kiganiro nk'iki.
murazi Uburundi cibare cacu Ima mwibahari nini Umutima wagutse N'abantu b'abagabo Imisozi yabwo Akayaga n'ikiyaga